ndagomba kuramutsa utandukanye n'umukuru w'igihugu irya mbere mpagaze imbere y'abantu benshi cyane nk'uko jewe nari mfise ibibazo bibiri mugabo udafise n'intererano. Ikibazo ca mbere yavuze ingene yagenda kubinywa iyo yagura amabusta, mbega nagomba kubaza sibona nari kubaza umukuru w'igihugu agasigura kuko nagomba kumenya ingene ivyo bintu vyinjira mu gihugu. Sinibaza ko biri ngaha ari twe turi
hariho abacukiwe n'ibintu byinjira mu gihugu ibyo biragira mu mutwe kubera iki kwizera amashitani inzoka musanze n'icyanmanera mugabo kubera gishekane n'abademo tutenda bishigana kubona hantu fise n'amafoto yavyo n'amafoto y'inzoka yinjiye gute yinjira gute sa n'abademo rero nivyo mbega gute n'amashekane ibiyarira mutwe turigire urugendo twese turi kumwe ati mbega byinjira gute kandi yabajeje umutekano na jewe nyine iki kibazo nk'uko muzi igihugu cyacu c'Uburundi si umuzingi uba wugaye ubwaruko mu manuko umurengero umuseruko nticugaye hose amashetani arinjira yinjiza ivyo biyayiromutwe rero bibaze kwinjira vyinjira abantu mwebwe twese tubona kuko vyinjira mu gihugu rero nje nsaba umuntu wese aba muto aba mukuru tubigire urugamba rwacu na niho tubigize uko niho urugamba tuzotsinda ariko tutabigize uko tukareka umwene n'urundi ariko aranywa urumogi ariko aritera inshinge tubona tukabire kuko tuzoba turiko turasanga igihugu nuko rero n'icubahiro ni shetani arinjira aguma yinjira mw'ijoro na cane cane reka rero dukingire igihugu cacu twese murakoze.